Ndakujije kana suzuguro. Twese turi bamwe. Intara ninjira mu indi ntara kirazira. Buja-Mwaro shu. Buja-Mwaro tutu. Mwaro tutu. Komeye twe tumeze neza Finally. Kuku. Mikrofoni ndakuvugira. Ndikuvugira uko nyene. Muri abefire mugabo. Mera na tese. Wagacometse yo. Kuku. Le usaneza gose. Ble. Ego ni mwiza. Yo, Chivayo. Borale! Mukazobona iyi sura iyi. Nimuzapime kumvuga nabi. Yo, yaragwana. Yo. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, nkuko mubibona iyi video ntijanye n'amajwi kubera ko first of all ndabwire ko umutima wanje wabaye kubera iki. Iyi video nayikoze harayizi iminsi en tout cas la téléphone yanje kubera ko j'étais malade, j'ai pas eu le temps yo kuyeditinga. Hanyuma ikibabaje mu kurusha ibindi sico nuko nasanze amajwi yanje ariko ndavuga turavuga ngabana bagenzi banje bitagiyemo. Yo babwiye ngo ntimukizere icuma c'umuzungu muze muravyemera. Faut toujours vérifier surtout microphone twuturofa. Abantu bose muzi ko mu d'office ndabahaye conseil, faut toujours vérifier ama image mwafashe ko ari karavuga neza avant yuko muheza video kubera ko muzoba disappointed like I was musimbona aya ma video. So muze ndabatembereze rero mu ntara yacu ya Mwaro. Alors uyu munsi normalement hari habaye road trip yateguwe n'umukorege wanje Bleu Greta. Nibazi ko abantu benshi mwaraduze mwaragiye mwarayibonye, abataduze muze ndabatembereze ndabere nk'ibyo bimeze. Ariko iyi vlog yari iwanje n'abagenzi banje Besties banje kandi twumvikanye ko tugira ni voyage. C'était la première fois tugiranye voyage turi batatu unye tukavuga tukavana ahantu tukagirana urugendo rwo gutembera. Alors iyi modoka iri nk'abantu bane nkuko mubibona. Harimo uwa mbere warakazunze umutwe yitwa Didier Sanchez, naho no mugenzi wanje. Ko batabizi ndafite abagenzi b'abahungu benshi nimuzoye confused ababwiye ngo n'umubestie wanje kandi ari umuhungu muze mu vyakira uko nyene ko niko bimeze kandi mugira mu bihindure. Hanyuma aba bari nyuma umwe yitwa uyu ubona si umutwe ari hagati yitwa Ornella Kaneza, c'est ma meilleure amie. Turasazanye kirundi matatu tumara myaka myinshi cyane gose turabagenzi. Hanyuma uyu ari imbere yiwe umutwe yonyageje hari anyinyuma muramubona hari ya nyuma yitwa Pamela, nawe nyene no mugenzi wanje, nawe nyene atwa tumaze imyaka myinshi en tout cas Gifaransa barabaye ba sœur pour moi. Ubu tuvugana bari mu bantu bamenye bazi ubuzima bwanje kurusha uko mwebwe mwibaza ko mubuzi. Hanyuma hariho special guest mu modoka yanje muramubona asohoye umutwe hariya. Uriya yitwa Mama Jackie rero ninde? Mama Jackie ni umushangazi wanje canke masenge canke umutantine wanje, akaba ari umukuzine wa papa w'Imwaro. Aha rero yari yaraye iwanje tuvyuka tudugana kwa dufite ngambe kuja ko kuzuka tuduga Imwaro turagenda tumujanye turamutahana Imwaro iwawo mu Rusaka. Reka ndabereke ahantu twebwe dusigaranye umuryango Imwaro. Mpanda basigura ko ndumunyamwaro mukanko vyemera. Reka ndabereke Mama Jackie ngaye karavuga inkuru zitwenza mugabo malheureusement majwi ntiyagiyemwo. Murabukuntu abantu iwacu batwenza batera inkuru. Ayaguma avuga bizu kuku. Urumva no munezero mwinshi bien sûr ko akatipackage. Murazi kwipakiza muri imisi mu bitabo ngena ari bibazo. Rero ngaye yaravise umwuka umva yararyohewe yagumudutera inkuru. Anye nariko ndagerageza kubaka konta l'histoire ya famille yanje. Ngakora ko bitakunze ko amajwi ajamwo, reka ndabibabwire muri voix off kubera ko niyo moye ya plan B nashoboye kuronka. Bon, aha rero turamushikira Mama Jackie muhiri wiwe mu Rusaka, arasigaye twe turabandanyije muri road trip. Alors nako ndasigura abagenzi banje ukuntu jewe nagiye kwiro Provençanga singaye ndumunyegenda. Ariko imbere ko ndabasigurira ingene ndumunyegenda kamanda ndabangene road trip yari imeze. Hanyuma
turagaruka kuri story time. Hi guys, we are there. Twebwe na musanze ngaha Zenobino niwe agira duhesho akavuza nawe turamutera amabuye ngahe Mwaro ni wacu ngana nta na hamwe yo twitwarira isi session. Yes. Vugije nawe tu es mort avant. Yo, to préviens, afisa maso yimbwa abantu bose baragize amaso yimbwa. Hi guys. Mama road trip. basanze mwipinjira 5 yari mwibarabara hose None gushigikira umugenzi uvyita kugira agaciro, support your friends bebe twatwaga agaciro kanya muraza kubona nahindutse. It's not my real face now. Yo, this is your real face. No. Hindure. Mwari mumazi kuhagata ari naturere. Akikare mu biganiro Akivyuka. Uko ni kwasa. Uri mwiza. Merci. Kandi ndafotora abanyamwara. Esa. Mwari muryohe mumva mutesa ko twatujuje. Twasaze uko bifotoza binduje. Twasaze amaguru ashaka ajugumira. Mwari muko binduru. Musimbagure. Nakaka niko ndakiga. Sindikana bigenza mugabo. Yeah. Uyu mama pasta yitwa Pamela mwari mwamubonye mu modoka ikaravuge ano hatese. Chagiye rero kujya si kwavuga. Ujya ntiyariwe. Ure mugira mubone real face yiwe. Umve niko mvuga guys ntiba bahembe. Ornera Buja-Mwaro shu. Buja-Mwaro tutu. Mwaro babies. Bonne année 2000. Merci, papi. Et voilà, 2000. Papi me donne toujours de l'argent. De l'argent, comme un vrai papi. Non, natwe senturi bamwe. Intara nijira mu indi ntara kirazira. Kuri gusuzugura intara yacu ya mwana. Afise bizindi mbo. Nunywa amazi birahera. Nywa amazi birahera. Urashaka vin? Akanye kandi. Ushaka vin? Urayizira hari? Zirahari. Taguha vraiment. T'inquiète. Ça va les amis? Coucou. Nova. Uvuga ko binduru. Coucou les amours. Uriya mahena aratovye. Kuri kuranshira mu genda baramukije kuri sinabwo bara. Komeye twe tumeze neza Finally. Coucou. Nawe mikrofone iri kuvugira. Ndiko mvugira uko nyene. Muri abifire mugabo. Mera aratese. Wagacometse yo. Coucou. Usa neza gose. Gle. Yego ni mwiza. Yo, narose kivayo. Ari ahantu Contre succès. Uni kuri wa muco. Coucou. Bye. Coucou les amis. Tuguma turi muri ibi twose tuvuga. Bon, ubu tugiye ku Gasumo ka Mwaro. We are going to eat. Exactement, ni ku Gasumo ka Mwaro. Niho dufungurira. Oya tugiye gufungura. Tuanza gufungura. Gasumo ka Mwaro. No shonje. Tugiye gufungura. Hari amashute. Niho babandwa. Ibishegu vya kiranga niho babibandagira. Babibandira. Babibandira. Right? Niho babandiga. Niho babandigwa. Aba ibishegu vya kiranga. Barabatora mu makati. None ajya amazi uraza tuza kushaba kanoti kugira ngo kandi nubu bara urasiga ya kanoti kugira ngo ucuronka amahera menshi. Inyuma nawe uzoheza giko. Urateramwe akanoti. Hanyuma kacaje. Iyo mihamuro yanyu ndayanse ngira ryaye. Urashiramo akanoti kugira ngo ibintu bigende fresh. Road trip 5 attention. Uragashira wewe ni waronkanze wandonse. Naguhaye we nabandi ndataba. Yego. Mushaka amahera meza gusa. Allo. Pesa kama vivyo navyo nize. Guys. Okay les amours. Turagiye kurya kwanza je ndashonje tubanza kurya. Kuvagira abafana banje babahereza mu bawe. Les amours kubera abafana bawe. Abafana bawe n'abafana bawe. Abakunzi bawe n'abakunzi banje. Nuko bimeze. Supporting umugenzi wacu kandi mukomeze guys, mukomanta, musharing. Reka ndababwire Pamela ndakuvuga amateka yawe. Egera ngaho umutwe waboneka neza. Egera hano sheri babone visage.
mukazobona iyi sura iyi nimuzapime kumvuga nabi yo yaragwana umva uyu no kuri Facebook aragisha abantu ko akaba batuka abantu bo kuri Facebook muramubona ama message abishura Imana Fabrice ni jewe mu buzima busanzwe aho ukihenda ukamvuga nabi muri kumwe akavyumva arakwandika ibara ntibishoboka amuga nturumvugira ndakuvugira gusa nikora ntakaze nk'uyu ahubwo nera nasura kubisho cyangwa bisoboka cyangwa kubisho je sinkaze nka Pamela akaze abantu batumye mvuga ko siko yo kubisanzwe mvuga Nega tugutembereze mu ntara yacu nziza ya Mwaro kuri nduru ngo ntuzi kuvuga Pamela arakaze uyu unyugukara kwiyo ndakubasiguriye mu kumigo uyu nuri hashi genre officier visage ikaze urumva ubwiye umuntu yabwiye umuntu ngo wingongo police raturindira haje imbere atayihari aramutwara gushika kuri police naka kuri police ndamutwaye ndamushobora kubera ko Tebyo ushobora nyereka manager wawe je wamuze haje nuko nyawe kandi no wavuze Mamagarira manager wawe ndamubaza ingene mudashobora kudwaki mamagara urashobora kuvuga abantu 100 mamagara manager bari utwivugana ajya jewe ni mgenzi wacu oya mviriza jewe nkara ndi kumwe n'aba babiri ntoca ngira amanyama kora mba nzi yuko turi kumwe nta muntu numwe nkorako rero suranje barahita ko bashabaza ko ndabamaneka ku marezo sociaux uyu nawe afise visage ikaze avuze gusa bare execute kandi rero mugenda ntazi no kugwana bamukuse ucarira ubwo ntazi no gutukana gusa ewe no gukangana gusa abantu baje baranyambuye n'abahora bantinya bazava banyubahuka oya ntafyina nukuri ntafyina ukanza mahira wenyene ndakaze na ornera jewe yes naje ndabajugumiza ajugumiza abana yajugumiza hemwe bayire turagiye ku Gasumo keep enjoying the vlog with us mu mavlog yazana naberetse intara nyinshi twagiyemwo mu Kirundo ibururi ndabereka ubu rero ni intara yanje nigezweho kandi iyi vlog ko mumera kugira ngo muyihe agaciro kugira ngo aho umuvyeyi wanje avuka ko tanavuka igitega aho umuvyeyi wanje avuka muhaha agaciro tembo umukuzina wawe yego yifuza guhura nawe nakana kitwa Baju misi yose karafata kakakwigana ngo hello guys ngo meze neza ngo meze neza ngo nimba mutamenye ngo niyozira koze ngo namba ari ryambere ngo mugire subscribe Baju chérie ndagukunda nanje nitwahura mu kiyambi sivyo umva you shall meet amahera abantu bakora mbaza ngo je mva mu ntara zingahe mva mu ntara nyinshi reka ndababwira ahantu mva ndahavuke ndahatangure ntangura aho navukiye sivyo navukiye Igitega twaye imyaka 3 gusa mbavuyeyo donc imyaka 3 iramaze ni myinshi ntisuzugure hama umuvyeyi wanje yavukiye i Mwaro acakurira i Bujumbura camba umunyabujumbura kubera ayo nakuriye hanyuma umuvyeyi wanje mama ava mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo aho kera bita i Butare nkumva ndasiyo kuba umunyarwanda w'umunya Butare hanyuma nje kuvumbura ko ndafise aba relatives baba mu Buganda kandi ntabyo mwari muzi nako nari ni bishasha navyo nyine kandi basiguriye kumvise mwijenda ubu mwijenda tugiye ndakumenya ukundi gushasha ndababwiye mama nyokuru bavyara mama turabe oya no iki oya si wanje reka ndabasiguriye ni afu ni umuntu ugamenya ukura mu usanga mu famille ya mama twari tuzi iyo kuri sokuru gusa kora ko nyoko tutamubonye n'imiryango we nyinshi ntwayibonye ubwo urumva arafise umuryango kuri mama wiwe uyo muryango wiwe rero abahunze kuri sokuru bahungiye mu Burundi mugabo aba kuri nyokuru bahungiye mu Buganda urumva rero ubu hari famille nyinshi yaguye mu Buganda hari n'undi munyokuru avukana na nyokuru ari mu Rwanda mugabo aba yahora aba mu Buganda donc rero ubu hari mu famille menshi abo mu papi wawe umuhora mu posta na no kuri sokuru
abo twe twakoze tuzi famille zo kwa sokura mine zo kwa mama zo kwa kuri kote ya sokura biko tanya ko tuzivumbuye ubu rero abakuze kuzine bo mu Uganda bizu je tuzojane mu Butare mugava ahantu henshi nandi ndavyumvira ibintu bice binjanga nani bagiye no mwijenda mumvise ko mpa mwijenda ni henshi tuzojane mu Butare ibutare zo tuzogenda wafi kwa mu papi wawe ngiye bikigari gatari nkuru ngana mu Kigali shasha mugasha kuba kuri umushari wiyo n'ibyo ntacu ndavyemeye sheri wawe ni sheri wanje ubona tuzogenda ibutare Kigali bakazogenda ibutare tugenda ibi ubu Butare yarapfuye yapfuye muri 2018 yapfuye imbere ya mama gatoya batsko barutanije ame babi waso kubita tugende baratusitse soko banjara muri jendi yafise abagore babiri kandi ba mu rupangu rumwe kandi bose barakundana barumvikana ibazi mumere nka soko mubane mwumvikana ndabereka undi Munyamwaro kuri bata muramuzi bede vuga biti bede warenga barayino ejo warayibariresho nta kuntu ari kuza vraiment wewe yohonge ntatese safi baba twari twibwe Besties mugaba mu ntoze mu restaurant ivyo birakuraba kurasuzugura intara yacu ngo ntangira byaje iyo restaurant ahubwo nyene raba hajya le carrefour du marché bar restaurant hébergement faut manger là-bas raba hariko amafushati n'ibiyiko n'imbuga itagani na primus na royal Brazi mega kandi ufise ama provenance menshi ejo mwijenda baratwinya musteri ngo niza abantu bo mwijenda naho ngene jana mwadumenyegenda je twarurutse n'ibidaje ngo ziriho ego turutse n'ibidaje ngoya yasura zinyegenda sizo gawe sizabarengana ngo niza boga basuku abanyeze basa nkuko kwanza oya ntari jewe hari nabandi bari finyore bari imbere nari finyore papi bandi finyore finyore mugabo yarambaye film ushaka kundeza ugwanga je ndi finyore ndabizi ndiyemera nazo film wambaye n'izande bazi ziwanje ndazambaye ziranyambaye zirakwambaye n'izina gimana naco reka ntaco birafasha izuba nigisha imwaro mugabo naho hari izuba haguma hakanya mugabo rero turabikenera kuko franchement il faut passer de nuitées à Mwaro pour être bien à l'aise uchuba ribusti tu umba ko kabis énergie c'est vrai quand il faut pas porter de t-shirt ou de pullover ni kwambara relax yambe ukayuma kwa kwinjiye ngo fresh Jenny naje kurondera wabonye ujya abonye nela na blague nta kintu kimashaka oya shaka imbehe nyinjiramo umva tunywane twinjira ndakubwiye nayo iragukorera nshaka mwijoro rindi batushuye Bujumbura na shuhiwe je maze imyaka ibiri shuhigwa shuhigwa hari haturira donc nari nkene nanje imbeho isombe papi uvuze ngo ntangeze ari ngahaye abazigana zingana ndabaziga sombe ntangeze zihari nazirahiye nibaziteka bashaka kuzimpe none wowe ushaka kubona mbisi cyangwa ushaka kubona izihiye bagiye kuziteka tuvuge shikuri ozibona ushonje turashonje twese alors rabahajya ibitoki bazanye ega kunyereka bibisi ntubinyereke nshaka ibyonge ubunyene abazigane bagira urabaramutsa baramutse yewe mpako mpakuru two ufise kutwa muzanye Jesus Christ is Lord. Nico gituma twagenda tukaba turifotoza hari Gasumo oya turazana n'abandi niho biryoshe baraje none dufungura ryari hehe kwanza sa tuzagufungura hehe none chakugira ibihari hari nyene ku mashuri wow turashyizeho kwizina mwavyumvisa turagowe turaryoherwa ariyo kwizine ku Gasumo leta ila pense à tout hariyo kana mamis girl oya turaginyama turagisombe des viandes yo surtout des viandes on va viandiner et on va il y a la différence il y a le viand et la viande il y a le viand et la viande il faut savoir la différence
Oya reka. Bavuze mwana ngo ntangiye zihari ibi ni biki? Ibi ni byatsi muruka murayi. Ufise igitoki. Amagufi. Nacho ni igitoki. Chamaze igitoki ni injya. Ndabivuga nabindi ko ndegereze vere. Turasiba twitaye tufira ubujumbura. Ntangiye zihari. Herabe. Abihere muri inda iyi ndangindi ngengana bihere. Ya telefone fi. Ego sha. Ya giziki. Yangene komanda. Ni ari miliyo mutane ni ari. Kuma nerekana injya. Abantu bavuze ngo bari ntangiye zihari. Batukome. Agira vuta tijenga. Atukombe. Yo turagoba. Nabireke basangira tugiye tavuze. Wena. Zarayira dunga no twanasinzira. Shamra tusogisusu mugamije. Wote mugasumo Frank. Wote mugasumo. Vyakikura imikoshi. Utori muri YouTube. Imikoshi jewe imikoshi visa sina nayireke. Welcome. Sisa abana babiri gaho. Hello guys. Hi. Fine. Nimechoka sana. Hatujachoka. Mmelala. Nimetoka kwenye waterfalls. Maji baridi. I'm feeling so fucking fresh. Sumo. Only Kiswahili. Kiingereza Muvugisha Kiingereza lugha ngumu. Wanangu wewe. English. Wanangu yani yale maji. Yeah. Unaona yale maji. Yale maji. Mikosi. Aha. Umekoga? Nataka kusema Kiswahili. English mjumbura tuko Mwaro. We flying. Unasema kuhusu. Ndage mchongere. Mazi amekuwa maji. Nasora. Maji wewe. Sasa break ndakusema. Ya baridi. Ya baridi. Ningejua ako moto. Keva amenidanganya. Kwa nini? Umeniuliza wewe maji yako moto baridi. Nimekwambia moto. Umeniambia kama Karenga. Ala flowing. Nimekwambia maji yako baridi yako moto. Demu muulize. mama. Ni wiki watu kurondera abagore mwarwe na. Abagore ndabarondera hose sha. Urakunda abagore. Ni chama mare none ntubizi. Kikazi ni ngiki. Wewe ni malaya na wewe. Wewe kwa mwanaume malaya. Wanawake wengi. Amenionyesha crush 8. Wewe Asumani uongo. Afraka kama wewe mandara ari mcrush hivi. Amge wewe uko malaya. Wewe sasa ndo wa kwanza. Malaya kufa na. Hata unajua yani wakati wao nilikuwa nampenda hata nikifungua macho na yeye naona picha yake. Kwa wewe. Wallahi muongo. Wallahi ni kweli. Muongo mkubwa. Sio uongo. Nilikuwa nampenda sana yani wewe. Unjui nitesa wewe mama yangu wewe. Unjui nitesa wewe. Sema mzuri. Ulitesa moyo wangu. Kumbe ni wewe dia. Ni kweli kabisa. Moja muona wewe. Ni kweli kabisa. Nao yani unakubali. Ni kweli yani alikuwa anapendwa sana. Tell me who, say my name, say my name. Oh yeah. Ntage isusu nshiramo. Yo! Joel. No. Hey. Muveye bagira baterurana. Okay, and the true. Oh my god, this is so cute here. This is Burundi. This is Mwaro. Oh, Mwaro. Abanyakirundo ntaco muturushije. For information ntaco muturushije. Turikwije shakira nawe umunyamwaroshosho. ego umugabo wanje mama wiwe umugabo wanje ni avuka imwaro donc
umviriza agasawundi kwanza. Yo, Fabrice uriya habreva. Ukina wewe. Oh mana. No haja yogwa. Wanik. Zoja mu muriro uzosha ni wamubeshi. Ni wamubeshi. Ndazi yaciye wa mugani. Yaciye Fabrice. Wasikike. Kabiri hari ahandi hantu. Yambuni. Vite. Urakomoni. Sawa mama. Kumbe ni mbari sana. Mimi sikuwa najua kama nita drive muda mrefu hivi. Ila niko na drive, ila naona kama tunafika. Hatufiki. Sio pale naona pancarte. It's a pancarte. Oh my god. Tugeze hagati yaho tugiye. Yo, karibu mwana mubi vre. Nje mgisoda. Tunafika bado. Météo, tu sais pas. Météo, tu sais? Je sais. Ok. Tu mbona hajya? Muramenga nakazu kama bahanje. None biyumviriye gute kuza kugira ibirori ahantu Ni kubera ko hazwi kwa siri. Tushafika. Unaona biko sawa na pochette là-bas. Unaona pochette. None. Bibi. Nguna tugira tumgonge. Tunamgonga. Bibi. None obeshe kuri media kajagari. None. Wabisa bageni. Tubizi. Tugira turyoherwe rero ewana turashushe turuku. Okay, rero cyane ku musozi. Ibi bintu biratesa mana we. Turagocaza kuryoherwa kweri. Murabona hajya ni mu mwonga hariya. Aro turi ku musozi, rero tukiriho turaryoherwa. Murabona ko turi hejuru ku gasozi, yegiri imisozi hariya. Indi nshakora nene. Yes, of course. Rumba rero. Turashitse ngo turababyira ibikwirikira. Welcome to my YouTube channel. Hi guys. Bon, mwari mukirindiriye kumva ukuntu mfise amamuko mwijenda. Ego komana murakunda inkuru. Bon, ivyo bintu rero sishobora kubasigura mu munota umwe, umunsi umwe nzogira story time ndabasigurira ukuntu papa yatubwiye ko twakuze tuzi ko turi papa ava Mwaro. Mugabo ubu nkwije imyaka hafi 30 nje kumenya ko normalement aba yakomoka ku banyejenda. Ego kumwambe naje mba bincanze. Ariko pour dire que en fait ikigwa ngira vyanyigishije même si nashaka kubasigurira neza nuko nibaza ko abarundi ibintu vyo kuvuga ngo uyu ngo ava mu ntari cyangwa ava mu ntari muze mubireke kubera ko ntimubizi muzosanga wari wibaza ngo umunyengozi kumbe uri umunyabururi wari wibaza ngo uri umunyakayanza kumbe umunyacankuzo. Rero utekereze dukundane nk'abarundi kubera ko Uburundi bwanyu ari gihugu kimwe bamwe bagenderanira bimuka uko bavyiyumviriye ko igihugu cagutse. Donc jemva mu ntara zose mwavyumvise. Bon ukore niko byari bimeze Mwaro ku bantu bataje. Ikindi gihe mwumvise ikintu cyitwa road trip nimuze musibe kwira ko des fois birakenewe ko umuntu aja ruguru akumva agafinga yembeho akara abantu baruguru akaginja ziri frais zimeze neza hanyuma tuzosura muri vlog. Bye bye, bisous.